Ndabahaye ikaze mwese muriko murankurikirana. Mumaze iminsi mubona amatiku aca ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane ku ma YouTube yo mu Rwanda namwe yo mu Burundi. Iyi ni nayo mpamvu navuze ngo reka ngaruke nanje kugira ngo ngire ico ndabivuze ko na cane cane ko tubona ko haje mu izina Uburundi. Musanzwe muzi yuko imbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda zakoze propaganda yo kugira ngo zize ziratwataka zikoresheje ubushobozi zifise, kubera ko musanzwe muzi ko abanyarwanda ku bintu bijanye na rezo sosio bavyumva cane. Aya matiku nayo turabona yuko ahagarariye ku muntu yitwa Yago. Uyu mukaba mwamumenye kuva kera cane, kubera ko biremezwa neza na neza canke uko biboneka uyu mugabo canke uyu musore yagiye arazamura abahanzi benshi, yongera azana mu rubuga rwa rezo sosio abantu benshi, na cane cane ko tubona ko hariho n'abarundi yazamuye. Aha twovuga Kiriku na Double J. Uyu mugabo kandi bikaba bivugwa yuko canke we nyene akaba yivugira yuko mu byo yazize byatumye ahunga igihugu c'u Rwanda Double J na Kiriku canke entertainment yo mu Burundi birimwo. Iyi ni nayo mpamvu navuze ati ko haje mu izina Uburundi, reka ngaruke nanje kugira ngo ngire ico ndabivuzeko. Ikindi tuza kuyaga ko turaraba ati mbega ni kubera iki entertainment canke rezo sosio zo mu Rwanda zigerageza kwataka no gucafuza igihugu c'u Burundi. Ibi byose ni muri kino cegeranyo, ukaba ushaka yuko uza kumva byinshi, gerageza umara ikiganiro, kubera ko hariho amakuru amwe mukura ahantu hatizewe, ugaca usanga muriko muragendera mu kigare mwizera ibintu bitari byo. Jewe mugiye kubana muri kino kiganiro ndi John Fire nkuko musanzwe mumenyereye. Tubanje guca ku mayange, uyu mugabo Yago yaje mu rubuga rw'imyidagaduro nk'abandi bose, ariko byagiye kuboneka neza na neza yuko asanzwe abifisemwo impano, kubera ko yari asanzwe ari umuntu yiyegereza abahanzi canke abaririmbyi bo mu Rwanda batarazamuka akabafasha. Biraboneka kandi yuko yagiye arakoresha ibiganiro abantu cane cane twovuga yuko batishoboye, agaca arabasabira ubufasha biciye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'umuntu agwaye canke umuntu agwaje. Bikaza kuboneka yuko mu nyuma wa muntu agarutse gushima avuga ngo ubufasha nasabiye kuri channel ya Yago narabuhawe, ndashimiye umuntu wese yagize ica nterera. Abandi nabo twarabonye yuko yagiye akora mu mufuko akagira ico abafashije wenyene, aho tubona yuko yabakoresha ibiganiro akabavumisha akongera akabaha n'amahera, kikaba ari ikintu twovuga yuko ari imboneka rimwe. Ibi bintu yagiye arabishimirwa, ariko ntivyabujije yuko bizamwa agatotsi, aho twabonye Yago ategura igiteramo aho yagomba roncinge indirimbo yiwe Suwejo n'izindi ndirimbo zari kuri iyo album. Bikaba byabonetse neza na neza yuko bamugiriye inzikira, kubera ko nkuko mwavyumvise ko yari asanzwe afise impano y'umwuga wo kumenyesha amakuru, akabirusha benshi, akongera akabarusha n'umutima mwiza. Benshi barabonye yuko uyu mugabo agiye no mu muziki, kandi bakaba babona yuko nabo nyene awushoboye, baca babona yuko bitazoborohera, na cane cane ko musanzwe muzi ko abantu bari ku mbuga ngurukana bumenyi bagerageza gusitana kugira ngo umwe wese agume ari umunyembaraga. Aha niho baciye bafata umugambi wo kumwomora. Aha yari yamaze no gutumira Double J na Kiriku muri iyi konseri yo kuronshinga albumu yiwe, ariko abaririmbyi b'abanyarwanda bose yari yatumiye n'abandi bose b'abagenzi biwe bikaba byabonetse yuko bataje muri ico giteramo yari yateguye.
bamaze kureka kuza byaciye biboneka yuko ari ibintu byari byateguwe kubera ko byarabonetse yuko hari abantu bake ariko icabyerekanye neza nuko Double J na Kiriko hageze ko baririmba baciye bacibwa ko ama microphone. Iyi ni inkuru tutogaruka ko kubera ko twarabakoreye ikiganiro tubereka ngo Filipita yaciriye ko mikro Kiriko na Double J hageze ko baririmba. Ibi tugira tubifatanye n'amakuru ya Godfather aheruka gutanga avuga ngo icatumye mpungu Rwanda n'icatumye ntotezwa n'abantu bashaka kunyica harimwo dosi banyagiriza ivuga ngo ndiko ndazamura entertainment n'abaririmbyi bo mu Burundi. Ico nta muntu numwe yogiharira kubera ko ariko aravuga ayo majambo yaravuze ngo cane nazize Kiriku na Double J na Alvin Smith kubera ko abo turabona yuko aribo baririmbyi ba mbere bagiye mu Rwanda bajanywe na Yago Pondati n'abandi bo muri entertainment, haba abakorera kuri YouTube n'abaririmbyi. Ikindi kintu kibabaje nuko tubona yuko yaciye arenza ko ngo ikintu cambabaje cane nuko mu bantu bari bapanze umugambi wo kunyica bari baciye ku Murundi canke harimwo Umurundi muri bamwe nafashe. Aha akaba yaravuze yuko John Erare mukaba musanzwe mumuzi nk'umuhinyanyuzi w'amasanamu mu Burundi no mu Rwanda, akaba yaravuze ngo na John Erare yarari muri uwo mugambi wo guhitana Yago Pondati. Iyo yari incamake yo mu byo mumaze imisi mubona, ariko tugira turabeta imbega ni kubera iki abanyarwanda bashaka kuzimya impano zo mu Burundi, kuko ni wo muzi turiko turabona uri kuratuma ibintu byose biyangara hagati ya rezo sosiyo zo mu Rwanda na rezo sosiyo zo mu Burundi. Abanyarwanda bakomeje kubyerekana kuva kera yuko badashaka ko hariho Umurundi yotera imbere babicishije ku mbuga zabo ngurukana bumenyi, aho nagiye ndabereka ikibi c'abanyarwanda bakorera kuri rezo sosiyo kubera ko mwagiye mubona yuko bashira impano zo mu Burundi hasi, aho mwagiye mubona ko batanguye kuza baraponda Kiriku na Double J, batanguye kuza baraponda impano ya Erare ariko bikarangira mu nyuma bamukeneye, batanguye kuza baraponda impano ya Fernando na Gusto Melaneni Boy. Ivyo byose ni ibintu nagiye ndabereka kuri iyi shene yanyu, ariko bamwe ntimwagiye muvyumviriza. Inyuma y'ivyo mwagiye mubona ibiganiro Kasuku Media yagiye arakora avuga ku gihugu c'u Burundi, mwongera murabona ibiganiro Godfather akora afaka Barundi. Ibi navyo bikaba vyerekana yuko igihugu c'u Rwanda kirimwo abantu bamwe badashaka iterambere ry'umuziki w'u Burundi, iterambere rya rezo sosiyo zo mu Burundi n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi muri rusangi, kubera ko mwagiye mubona yuko bagerageza kuza barashira hasi igihugu c'u Burundi. Kenshi ndiko ndavuga kubijanye na rezo sosiyo ncangira ko n'impanuro mvuga ngo umuntu wese azi yuko akoresha izi mbuga ngurukana bumenyi cane Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter n'izindi azaragerageza kugosora canke kuzarakora analize ku makuru amushikira, kubera ko hariho amakuru amwe bakora kuri rezo sosiyo. Ayo makuru akaba ari ayo kuza gucafuza igihugu canke umuntu runaka, kandi ugaca usanga ayo makuru saya nyayo, kubera ko musanzwe muzi yuko muri iyi misi hariho amakuru abakozwe n'ico bita artificial intelligence. Ibi navyo tukaba tubona yuko ari amakuru ushobora kwizera uvuga ngo aya makuru n'aya nyayo, ariko waza gushishoza neza canke wakora analize ugaca usanga na makuru adafise ifatiro. Rero nk'umurundi umaze kumva yuko Yago ari umunyarwanda ariko akaba yarahunze igihugu c'u Rwanda kubera gutotezwa azira ngo ariko arafasha impano zo mu Burundi, aha ndabwira cane abasanzwe bakorera kuri Facebook na YouTube nk'abanyamwuga bo mu Burundi,
baze baragerageza nabo nyene baze bararaba ukuntu boza baravuga canke boza baradefanda igihugu cabo, kubera ko dusanzwe tubona yuko rezo sosiyo zo mu Rwanda zigerageza guhengamira ku gihugu ariko bakagerageza gushira hasi izina umurundi. Rero murundi kazi canke murundi wese ukora kuri rezo sosiyo, gerageza nawe uzuramenya gukora amakuru yerekana ibyiza by'igihugu cawe canke uzuragerageza gukora amakuru abeshuza izi mbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda, kubera ko bimwe mu byo bakora hariho abarundi babyizera, kuko musanzwe muzi yuko hariho abarundi batagosora amakuru canke mu gusoma canke mu kuraba amavideo badakora analyse. Aha nkaba narabakoreye urutonde rw'amashene yo kuri YouTube yo mu Rwanda acivutu canke abesha ibintu biriko birabera mu Burundi kandi bitari byo, nkaba nogerageza no kubibutsa amwe muri yo. Hakaba harimo Kasuku Media, hakaba harimo Mama w'Ugwa Gasabo y'uwo bita Mutesi Scovia, hakaba harimo Ishami TV n'izindi musanzwe mubona zivuga sanse contraire y'ibintu biriko birabera mu Burundi canke y'ubuzima bwo mu Burundi. Nkaba nshimiye uwo wese yankurikiranye kuva ikiganiro gitanguye gushika muri uyu mwanya. Ukaba ari mushasha, nizere ko wakoze sabone. Ukaba wamaze gukora sabone, gerageza ukore like, share na comment kugira ngo ibiganiro byose dukora ngaha bizohore bigushikira mu ba mbere. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe.